ndaryohewe kwakira abakolege tu gusa si byiza kudurarira nkuko ukuri numva muri jewe n'amarira yo koroke amarira yo koroke akaba ari karariro kora hora kwanza ndagusabye baje amhore kandi mwose kumpakazi mpore mama bigende gute patro w'iyo entreprise ari ino yakirajeje kwakira abakozi ko afise umutima w'imbabazi n'ikigongwe ashobora kunshiramo ego nico gituma mumbwiye mumaze kumpakanira by'ukuri biranciye intege gose kuko numvise n'abandi muhora mubahakatse ariko guhera ku munsi wa gatatu w'indwiza uzotonde muri ASE Tv nk'umukozi mushasha wa ASE Tv. ASE Tv, every story matters. Pia reka ndabaramutse bakunzi ba ASE Tv nk'abarije comedy neze venye naho muherereye ni bon ndi good ni ya vibe nyene eba nko mubibona ndi kumwe n'abantu babiri kandi atari bwa mbere mubabonye imbere ya camera ndi kumwe na Dan for what Dan for real aha ndi kumwe na Jaja gusa izina ryiwe ni rirerire genre na guide abbreviation ni wa mukobwa na wa muhungu baherutse kuza gusaba akazi mu minsi yahera kuri ASE TV sasa baje bavuga ati babwira umukameraman ariko aradufata genre image bamubwira ati dukeneye kuvugana na Queen Drake no muri ASE TV ndavuga okay reka ndabakire rero niyo mpamvu nafashe micro cyambwira n'umukameraman yate kamera ko yatubashe kuvugana kandi tumenye n'icyatumye bagaruka kuri ASE TV imbere ya vyose katubaye kadi bite nsawa umeze neza ni bamba je ni bien ndashima kabisa andanye wo mu bejeja umeze neza shaka ndabaramutse bakunde yo ndagusavye reka yo mana we mbe hajya kijya nikiri minyabaki yatubibike ni kirimo ciki rasta man sawa ndeka ta madroid ufite ari mukuza mu minsi zarindi ndagukubita ni sawa juju ego na mahoro bote ibandanye ba bote uri koroga we no ya nguko mwebonye ndi kumwe na Dan ndi kumwe na Jaja bon iskanda ndabahijambo comme je dirais nangurire kandi wa musi natonge kuri wewe kanangure kuri mabuja merci kubwo kutwakira muduha ijambo ndibuka ubuheruka twaraje tuje kurondera akazi ko twe twabonye itangazo rihamagara abakozi turagiza gusaba akazi baratubwira ko patro wa hana tawuhari no mutwaye tugarutse tumvisa tubwira yuko ahari ego niyo arajyanye peut-être ngira muramutubyurira atwakire ego turafise ivyizigiro ko kumbure ka hari basi mugana ubwo aryamye turafise ivyizigiro ko ahava aboneka twotuma turindira d'accord reka tuje kuri Dan bon okay ko twabivuze la fois passée ko twari tuje kumurondera ndi tugasanga hariho wewe turavuga ati okay reka turondere Queen ku buryo yari atwakiye n'ubwa mbere asubira twakiye n'indi ya kabiri hama dushobora kuvugana nawe kumbure message warayishikanye turavyibaza hanyuma cyo tuje kuraba nica jambo nyene tuje kumusaba akazi kandi ureko tumvise kari hari twavuze ati gatana tuvugane na wewe wazo twakira hama tubarize yuko shobora gutwitaho bon okay jewe muherutse naramuhaye numero zanyu ko mwaradinsigiye eske yarabavugishije yarabahamagaye ndadi vyagenda gute ntiyatubwiye nta kimwe yigeze twishura avuga ati reka dusubire twishikire irindirigira kabiri natwe dusosanga ari hari umva twakoreye kuri jeu de hasard donc urumva turibaza yuko no munsi yaza yaciza gukora mabuja we ntiyagutelefone kubera ngira ngo yarondeye umudada we cameraman kamera ndengane kwanza ingo handi ndagukeneye ingo akure ku kamera usite kamera ya ndagukeneye bya sérieux ndi sérieuse ingo oya nawe andikuya kwanza ingo vipi daddy kama daddy uramuzi ko je kumubona gusomana simwe mwasomanye ryari kandi hari ngahanye yeah Queen ni sawa ama mumeze neza abaramukije warugiye he kwanza kunduye kuri ASE TV no urazi umugabo ataherera yuko bayeho nabi okay andi nkubibona nkoheje kubivuga bon hari ikiganiro je suis sûr ko akibonye naho nakubwiye utanyishuye en fait uyu afite ingorane genre umubwiye ikintu nimba abashaka ko yiyumvira nimba ashaka ko bigenda gute nakwishura
je yarandavye arambwira OK ça veut dire quoi Navuze sawa sinavuze wavuze OK urumva nena kubwingene byagenze kandi ikiganiro wabibonye ubu rero basuye kandi gushika kuri ASE TV unusuye kandi kuvuga OK kandi ikindi novuga njewe ko na wa musi naranse gufata place yiwawe nuko no guha micro kabandanya. OK, merci beaucoup. Merci. Reka ko ndabasezere. Rega nje twatangiye kumenyana. Ariko kandi mbere yo kubasezera ntabwo urabona ikintu cyose mu buzima. Iyo uri kurakora ikintu bisaba gihe umwanya. Kirazira yuko uhuruduka. Andi urumva umuntu ashaka akazi. ASE TV yo hakaza abantu igihumbi. Mena ntibishoboka. Biragoye rero peut-être imana yahezagira ariko muri ujya mwanya muto ujya muntu abonetse harabi biharuro hari n'ivyo mwe mutamenya urabizi ukavuga ati bon hakenewe iki je naragize n'ama recherche menshi ntashobora kumenya uyu Dan naramuravye sana hano yahora akora ndamura uri journaliste narabibonye rero bijya nivyo bikenewe kurusha kumva ivyo nakara kubwira rero n'uyu muntu asa no mu mama past ukuntu aritonda ni mwiza nasa no mu mama pasta asa no mu mama pasta n'abantu nyine mama pasta nanje sindi gentil cyane uri gentil nuko nyene peut-être gentil kuba atagitara ngo Queen ngo aritonda nanje sinitonda sinekereje tekana rero tekana oya vuga ibintu biri so rero ahubwo rero turangiza ikiganiro yemana we ngoja narumvise ibyo bavutse naranabitahuwe kimwe gusa urabizi ngo urarondera ushaka kuronka cyangwa ukabura ku muhungu twasavye umuhungu n'umukobwa ari ku mukobwa yaciye aboneka umuhungu rero maze kubona uyu ari canda futa mind z'abandi bantu mu mutwe canda shirayo umuntu anytime agarutse ko ashobora kuza bafite ikibanza muri ASE TV gusa umukobwa biragoye Daddy ASE TV biva yarasomye ubutumwa bwacu n'ibisabo byacu ariko umukobwa yaramaze kuboneka miri ntiyari bwazi ntimubizi yo anti yumana we non t'es pas sérieux là bisigura yuko umuhungu arafise ayo mahigwa kobwa nawe igana ndayo ndi ubingene nzoahemba igana byone turavyumvira kandi urabizi sister mbe witwana nitwa Ndayisenga Jeannette aka Jaja Jaja surashaka Jaja Jadix ntabwo ari shasha non c'est Jaja ntabwo ari momo non OK hanyuma ko my sister je pense que bitahura sivyo biratahuritse à part moi ntibitahuritse kubera mukuza gusaba akazi kwanje ntumbereye ngaha naje mfite ibyizigiro ariko kubona undekurajije vraiment sindavyagiye ndakudekurajije n'igiki no si kirundi ni gifaransa mais ucyo usanga nyine mvuze nashatse kuvuga unciye intege ngo unciye intege numva nyene mbaye dekohaje gose muri jewe wateza kuba dekohaje natwege nuko byarigize kutubako canke bizotubako ntavyo twomenya chaque fois office shaka gikintu bo ntukironke ntibitesa ntibisa neza ariko gutahura naho ni gute façon birimwo urazi ntushaka gukorera ubuntu c'est la première fois deuxièmement ni campo nifise byinshi iharura kugira ngo umuntu agire sivyo ariko kandi kugira ngo ibintu bibe byiza mu buzima nuko bija mukuri rero ndakunze gukorera mukuri cyane sinje ngaye imbere ya kamera niyeze nigira umweranda ngo nzoguha akazi ngo tuzoza tuvugane ntibigende neza uvomywe nabwira uko biri imbere yuko ninziza umukozi mba naharuye mbe nzomuronka mu bwo kumuhemba nzomuba hafi mu bishoboka umwanya w'akazi ndamufashe ndamusupporting tiva rero ivyo byose biratuma umuntu atokwibeshera Iyo mpamvu narabonye umengo numvise umwe mwarazananye ni bon mwaragikoze kutuyumvira ko parce que mwaragoze kandi no kuba mudukurikirana kugira ngo mubone ubutumwa bwacu hose ariko nimbono munsi amahiguto yaronse wende jo yaronka iwacu nyene cyangwa kazi yaronka n'ahandi kuri ico mutahure yuko nakazi gafise ama programme na sinokoresha bakora abantu bose ndabashoboye sishaka gufungureka
kandi biratahuritse. Oya sinzi mworaba ngene mu bigenza nukuri numva muri jewe n'amarira yo koroke amarira yo koroke Umviriza kwanza umviriza gato umviriza sivyo twumvikana wavuze witwa Jeannette yego Jaja urazi nabwira ikintu dutahure natwe sivyo udutahure natwe turabantu kandi nta ukwanse suku kwanka siki ni programme tuza akazi nizo ziko zirabigira uko kandi mutubabaye mudutahure vraiment twe dufise ibibanza bibiri umwe yarabonetse yaratambwe no gukora uwundi n'uyu muhungu mwarazanaye kandi niwe muzinanye no kurusha ariko nivyo bibanza byari cyo kibanza cari gisigaye dutahure basi shamushiki wacu sivyo Musanzo niyumviriye nk'urugendo mfata haba ngamubwiye yuko réponse iri négative nukuri sindavyakiriye neza nta na gato mba inyabugete ndafata bisi hafi zitatu ndiko ndaza rero muri ko murambwira yuko réponse iri négative sinshobora kuvyakira neza ariko mumaze kumbwira ivyo niyumviriye ahantu mva nukuri mva inyabugete muri make mfata amabisi atatu mukuza rero muri ko murambwira ko bidashoboka nukuri sindavyakiriye neza nta na gato Nyanga reka tuvugane na ndigira tuba twemerere turi babiri ntitugenda turi umwe kandi babona mushikanje avugure neza yuko mugihe cyo mumufashije nawe mukaraba umuvyeyi wa ASE Tv kabona umuvyeyi bushasha birabaze yuko tuza turi umwe wemera mushikanje ukaraba ico bamufasha ubuzima jewe dagorewe kwisi kweri kurumva yaje kwitura twari tubitora turi babiri akaba ari kararira ukora hora kwanza hora amhore kandi mwose kumpa akazi mpore mama bigende gute nitwanse kuguha akazi hoho wari umaze gukora ibi bintu canke bimeze gute ibi bintu ntabwo nari maze kubikora ariko maze kubiraba kuri YouTube narabonye ko nshobora kubikoramo atangorane nkabishobora bikagenda neza wadutangiye gutukurikirana kuva ryari natanguye kubakurikirana aho mboneye kenshi iryo tangazo niho naciye njako maze kujako nabonye ari ibintu bimeze neza ndabona yuko by'ukuri nanje shobora kubishobora niho naciye numva bivanye n'imyaka bari basavye numva by'ukuri ari sawa hama numva muri jewe noza kubasaba kazi rero kubona mwari mumpakaniye muranciye intege mu majambo make ico bituma nciye numva amarira anyitangije imbere ego kuko hariho naganiriye nawe maze kuganira nawe arambwira yuko nawe nyine mwamuhaye akazi numva yuko ari ibintu byoroshe nanje shobora kubitura ko yambwiye yuko patron w'iyo entreprise ari ino yakirajeje kwakira abakozi ko afise umutima w'imbabazi n'ikigongwe ashobora kunshiramo ego nico gituma mumbwiye mumaze kumpakanira by'ukuri biranciye intege gose kuko numvise n'abandi muhora mubaha akazi Jeannette iyi ni isi twigisha byinshi tuyihuriramo n'ibintu byinshi icyo dutahura nuko atakintu na kimwe ikintu cyose kiba ku mugambi w'Imana cyangwa kiba gifise aho kigomba kugera nitwaye je sinanzi ko nohura na Queen ariko twarahuye nitwaye sinanzi ko nohura na Dan twahuye sinanzi ko nohura nawe turahuye iyo byose bifise impamvu bihari kubwiyo mpamvu guhera kuwa mbere turi ku munsi tuko dukora ikiganiro ariko ku munsi wa gatanu sinzi igihe kizogira ko ariko guhera ku munsi wa gatatu w'indwiza uzotonde muri ASE TV nk'umukozi mushasha wa ASE TV
murakoze cyane Oh, David, karibu kandi murahawe ikaze cyane nyamajana yuko ndagenda merci beaucoup ASE TV mara jena ndababwira uyu ni papa wanje tellement ari compréhensible et tout aratahura wari jena nje nuvumenganurira mugabo ba ndaryohewe ndaryohewe kwakira abakolege tu gusa si byiza kudurarira nkuko ndababwire merci ni muhira genre ni muhira iwacu tweze uyu n'umusaza wanje kivuruga wanje muri ko murabona ngaha yitwa Fabrice ariko bon mudoza muzobamenya bose ko turi umuryango munini yama ndaryohewe kubakira ndabasaba ikintu cyanyuma ko twokora kalan turi batatu kubera twabaye inshuti nabeje ya modere merci ASE TV, every story matters.